turabeha mu byo shampiyona zaba zimeze muri weekend ya mace tuza dutangurire kuri Real Madrid mugoroba yatembereye mu gisagara ci Sevilla turabe kibandanya ishiramwe icizere mbere yuko bakana na Barcelona kuri Clasico cyangwa bishobora kurara bidendutse uyu mugoroba amashampiyona tari make uraza ko ariko barakina La Liga baraza ko ariko barakina Premier League Serie A Bundesliga ndetse na Ligue 1 naho nyene baraza kuba bariko barakina muri rusangi abaduteza amatwi tumaze tubabwira uburyo inkino zitekanije muri weekend kugira ngo umuntu amenye uko apanga gahunda yuko ko hari abantu bapanga gahunda bashingiye ku nkino ziba zitekanije muri weekend. Yes, bivuze neza n'indwi ya 34 muri English Premier League ubwo birumvikana ko indwi ya 34 buriya yatanguye genekezo ya 21 Chelsea batsindwa na Brighton ariko kandi Man City Chelsea batsindwa na Brighton 3-0 Man City inda Burnley 1-0 ariko kandi birumvikana ko Bournemouth bo banganije na Leeds United 2-2 n'indwi ya 34 za kubandanya uno munsi Getsa to Sunderland baraza kwakira Nottingham Forest mu gihe ku munsi wejo birumvikana ko Fulham sayindwi n'inota 30 bazokwakira Aston Villa ku munsi wejo nyene saa 10 hari match zigera kuri zitatu Wolverhampton Wanderers bazokwakira Tottenham Hotspur nayo equipe izwi ku izina rya West Ham bakire Everton saa 10 nyene Liverpool bakire Crystal Palace mu gihe saa 12 n'inota igera kuri 30 Arsenal bazokwakira kuri Emirates Stadium equipe ya Newcastle United nayo indwi ya 34 zorangira ku munsi wa mbere Manchester United bakira Brentford azoba ari gihe saa 3 z'ijoro geza muri kano kanya birumvikana ko imigwi uko isumbasumbana amanota Manchester City baramaze kuhafata ikibanza ca mbere n'amanota agera kuri 70 Arsenal ikaba ya kabiri n'amanota agera kuri 70 nyene birumvikana ko abayanganya bose bazgamye ibitsina 33 n'indwi ariko Man City yatsinze ibitsina 36 itsindwa 29 mu gihe Arsenal yatsinze 63 itsindwa 26 Manchester United ni ya gatatu n'amanota 58 mu gihe Aston Villa ari ya kane n'amanota 58 equipe ya gatanu ni Liverpool n'amanota 55 nayo Brighton and Hove Albion ya gatandatu amanota 50 igakurirwa na AFC Bournemouth n'amanota 49 Chelsea igeze mu 18 n'amanota 48 migwi itatu ya nyuma birumvikana ko ni Tottenham Hotspur ya 18 n'amanota 31 Burnley ni ya 19 n'amanota 20 umugwi wa nyuma nawo wa 20 ni Wolverhampton Wanderers n'amanota agera ku 17 birumvikana ko aba bidasubirwamo baramaze kuba bakorokera mu cicaro cha kabiri nayo geza muri kano kanya squeeze ya Erling Brotherland no Manchester City birumvikana ko afite ibitsindo bigera kuri 24 mu gihe Igor Thiago wa Brentford afite ibitsindo 21 nayo Antoine Semenyo wa Manchester City afite ibitsindo bigera kuri 15 geza muri kano bamaze gutanga imipira myinshi yavuye mu bitsindo gusoma abandi ni Bruno Miguel Fernandes wa Manchester United afite imipira yavuyemo ibitsindo bigera kuri 18 akurikirwa na Ryan Cherki wa Manchester City afite imipira igera ku 10 nayo Gerard Bowen wa equipe ya West Ham United afite imipira igera ku 8 yavuye mu bitsindo. Yes, nuko muri La Liga EA Sports nabo ino weekend bazabageze ku ndwi yabo ya 32 n'indwi za gutanguza no rukino rohava ruba mu kanya isaha 3 z'ijoro equipe ya Real Betis baraza kwakira equipe ya Real Madrid ku munsi wa gatandatu hazoba inkino zine equipe ya Deportivo Alaves isaha 8 bazokwakira equipe ya Mallorca mu gihe isaha 10:15 Getafe muhira bakira equipe ya FC Barcelona isaha 12:30 ku munsi w'ejo nyene Valence bakira equipe ya Girona mu gihe isaha 3 z'ijoro ku munsi w'ejo Atletico de Madrid bazokwakira equipe ya Atletico Bilbao ku munsi w'Imana hazoba inkino zine nyene equipe ya Rayo Vallecano isaha 8 bazokina mu Real Sociedad Real Oviedo isaha 10:15 bakira equipe ya Elche Osasuna isaha 12:30 bazokwakira equipe ya FC Sevilla mu gihe ku munsi w'Imana nyene isaha 3 z'ijoro Villarreal bazokwakira equipe ya Celta Vigo indwi ya 32 izoherezwa n'urukino ruzoba ku munsi wa mbere saa 3 z'ijoro equipe ya Espanyol Barcelona zokwakira equipe ya UD Levante gushikira mu equipe ya Barcelona bacari mu kibanza ca mbere n'amanota 82 mu nkino 32 bakaba baziganye ibitsino 55 mu gihe equipe ya Real Madrid baza mu kibanza ca kabiri n'amanota 73 ikinyo c'amanota 9 hagati yabo na equipe Barcelona ya mbere mu nkino 32 abasore ba Madrid baziganye ibitsino 37 no kuvuga ko ni kinyurano c'ibitsino 18 Villarreal ya gatatu amanota 62 Atletico de Madrid ya kana amanota 57 equipe ya Real Betis iza mu kibanza ca gatatu n'amanota 49 mu gihe kibanza ca gatandatu kizamo ino equipe ya Getafe n'amanota 40 nganya na Celta Vigo mu kibanza c'indwi n'amanota 48 nyene mu gihe Real Sociedad baza mu kibanza c'umunani n'amanota 42 imigwi itatu
ya nyuma ni Deportivo Alaves mu kibanza ca 18 n'amanota 33, Levante ikibanza ca 19 n'amanota 32, mu gihe Real Oviedo iza mu kibanza ca nyuma ca 20 n'amanota 28. Kylian Mbappé Rote wa Real de Madrid acayoboye abandi mu bitsindo vyinshi, yamaze gutsinda ibitsindo 24 no sezo mu nkino 27 amaze gukina muri La Liga gushika ku ndwi 32, mu gihe Vedat Muriki wa Rayo Vallecano ibitsindo 21 mu nkino 31 amaze gukina mu nkino 32 zimaze kuba ziba, mu gihe Lamine Yamal wa FC Barcelona yahejeje sezo yiwe ya La Liga amaze gutsinda ibitsindo 16 mu nkino 28 muri 32 zimaze kuba. Ni bo batatu bambira afise ibitsino vyinshi ngaho muri La Liga EA Sports. Yes, birumvikana ko tuandaniza hariya muri Italy Serie A cyangwa se mu igana rikuru ry'igihugu cy'Ubutaliyano. Ndwi ya 34 Napoli birumvikana ko no munsi saa 2:45 barakira Cremonese, mu gihe ku munsi w'ejo saa 9 Parma bazokakira Pisa SC, Bologna saa 12 bakira AS Roma, saa 2:45 birumvikana ko ino ekipi z'uza ya Hellas Verona bazorakira Lecce. Ku munsi w'Imana saa 6:30 cyangwa se saa 6 n'igice Fiorentina bazokakira Sassuolo, isaa 9 tuzuye neza Genoa bakire Como, nayo isaa 12 Torino bazobariko barakira Internazionale Milano, isaa 3:45 AC Milan muri shock idasanzwe bazokwakira ekipe ya Juventus, nayo ku munsi wa mbere saa 12:30 Cagliari bazokwakira Atalanta Bergamo, saa 2:45 Lazio de Rome bakire Udinese Calcio. Geza muri kano kanya Internazionale Milano cyangwa se Inter de Milan irayoboye mu rutonde kuko birumvikana ko ariyo iri mu kibanza ca mbere n'amanota agera kuri 78, igakurirwa na AC Milan amanota 66, ikayanganya na Napoli nayo nyene ifise 66. Mu kibanza ca kane ni Juventus n'amanota 63. Ngo birumvikana ko Como bari mu kibanza ca gatanu n'amanota 58 bakayanganya na Roma ya gatandatu. Imigwi itatu ya nyuma ni Lecce n'amanota agera kuri 28 mu kibanza ca 18, mu kibanza ca 19 ni Hellas Verona n'amanota 18, nayo Pisa SC ni ya nyuma n'amanota 18 nyene mu kibanza ca 20. Birumvikana ko araho bahagaze abamaze gutsinda ibitsindo vyinshi gusumba abandi kugeza muri kano kanya. Birumvikana ko ari no mugabo twizina rya Lautaro Martinez n'umusatirizo wa equipe Inter de Milan afite ibitsindo 16 akakwirwa na Nico Paz wa Como ibitsindo 12, nayo Marcus Thuram wa Inter de Milan afite ibitsindo 11. Kugeza muri kano kanya kwande kwa Inter de Milan basa n'abayoboye hose, mumaze gutanga imipira myinshi yavuye mu bitsindo twizina rya Federico Di Marco afite assist 14, agakurirwa na Nicolo Barella wa Inter de Milan nyine afite assist 8, azinganye n'uwitwa Loriente wa Sassuolo birumvikana ko nawe afite assist zigera ku 8. Bundesliga bazabageze ku nzi ya 31, naho igikombe cyamaze kuba kibona nyeneco kuko ekipa ya Bayern Munchen yamaze kubitwara igikombe cy'ino sezo ya 2026. Rugamba rusigaye rero ni Big Fall no kurondera kuja muri Champions League na Europa League. Bazogeze ku ndwi ya 31 ekipa ya Rasenball Leipzig bazaza kwakira ekipa ya Union Berlin saa 2:30 mu gihe ku munsi w'ejo FC Köln isaa 9:30 bazokwakira ekipa ya Bayer Leverkusen, Augsburg yose nyine bakira ekipa ya Eintracht Frankfurt, Heidenheim bakira ekipa ya FC St. Pauli kuyosanyine, mu gihe kuyosanyine ekipa ya Wolfsburg bazokwakira ekipa ya Borussia Mönchengladbach. Mayas ubusa gatanu kuyosanyine isaa 9:30 bazokwakira ekipa ya Bayern Munchen, mu gihe saa 12:30 ku munsi w'ejo Hamburger SV bazokwakira ekipa ya Hoffenheim. Ku munsi w'Imana zo inkino zibiri isaa 9:30 Stuttgart bazokwakira ekipa ya Werder Bremen, mu gihe Borussia Dortmund isaa 11:30 bazokwakira ekipa ya Freiburg. Bayern ikibanza ca mbere mu nkino 30 ifise amanota 79, Borussia Dortmund ya kabiri 68, Leipzig ya gatatu amanota 59, Stuttgart ya kane amanota 56, Hoffenheim ya gatanu amanota 58, Leverkusen ya gatandatu amanota 52. Imigwi itatu ya nyuma ni FC St. Pauli ya 16 n'amanota 26 mu nkino 30, Wolfsburg ya 17 amanota 28, mu gihe Heidenheim iza mu kibanza ca nyuma ca 18 n'amanota 19. Hari Edward Ken wa Bayern Munchen aza mu kibanza ca mbere mu maze gutsinda ibitsino vyinshi, afite ibitsino 32 mu nkino 27 amaze gukina. Dennis Undav wa Stuttgart ibitsino 18 mu nkino 25, mu gihe Luis Diaz Marulanda wa Bayern Munchen nyene afise ibitsindo 15. Olize wa Bayern Munchen niwe mukinyi wa mbere amaze gutanga assist nyinshi kuko
afise assist 18 mu nkino 28 mu gihe Luis Diaz wa Bayern n'ubundi aramukurikirana assist 13 mu gihe bakurikirana na Julian Jason wa Dortmund na assist 12. Yes, turangiriza mu Bafaransa tucicamo gato twumvisa duhabwa na Safibu ubundi duhite dugaruka turangiza mu Bafaransa twinjira maramoja n'urukino ruhari uyu mugoroba hariya mu gisagara Serie. Isa duhabwa na Safibu. Safibu irabamenyesha isaha ni isaha imwe z'ijoro unyoye ji safi usinzira neza. Onyaji safi usinzira neza isagira kabiri y'ikiganiro cacu ni inama ya sport dushima cyane kuri mwese muduteze amatwi kuno mugoroba turangize mu Bafaransa mu buryo bizaba byifashe kuri bibuga muri no weekend. Yes, mu Bafaransa ndwi ya 31 muri Ligue et McDonald's birumvikana ko ndwi ya 31 iza gutangura mu 2:45 Brest ya Eric Roy irakira Racing Club de Lens mu gihe Olympique Lyon ku munsi w'ejo bazokwakira isa 9 equipe ya Auxerre. Isa imwe y'ijoro Angers bakire Paris Saint-Germain mu gihe saa 3:00 igera kuri Toulouse bazokwakira Monaco ku munsi w'Imana saa 9 Lorient bazokwakira Strasbourg saa 11:15 Paris FC bakire Lille mu gihe kuri yo saa nyene Le Havre bazoba bariko barakira Metz kuri yo saa nyene saa 11:15 Stade Rennais bazoba bariko barakira Nantes nayo isaa 2:45 Olympique de Marseille bazoba bariko barakira OGC Nice. Kugeza muri kano kanya Paris Saint-Germain iracayoboye urutonde rw'amaze kuba batsinda inkino nyinshi cyangwa bafise amanota menshi. Birumvikana ko Paris Saint-Germain yambere n'amanota agera kuri 66 n'urukino rw'ikirarane bagakurikirwa na Racing Club de Lens nayo nyene ifise amanota 62 n'urukino rw'ikirarane. Ya gatatu ni Olympique Lyon amanota 58 ariko kandi Lille ni ya kane amanota 58. Birumvikana ko bayanganya na equipe ya Olympique de Marseille. Mu kaca gatatu ni Rennes ifise amanota 53 nayo Olympique de Marseille igeze mu ca gatandatu amanota 52. Migwi itatu ya nyuma ni Auxerre mu kaca 16 amanota 25 mu gwa 17 ni Nantes amanota 20 nayo Metz ni ya nyuma n'amanota agera kuri 15. Birumvikana ko iri mu kibanza ca 18 nkuko igano ryo mu gihugu c'Ubufaransa yasanzwe rigizwe n'imigwi igera kuri 18. Kugeza muri kano kanya ku izina rya Esteban Lopolo akinira Rennes niwe ayoboye abamaze gutsinda ibitsindo byinshi afite ibitsindo 17 agakurirwa na Joaquin Panicheri wa Strasbourg ibitsindo 16 nayo Mason Greenwood Olympique de Marseille wa gatatu n'ibitsindo 15 amaze gutanga imipira myinshi yavuyemo ibitsindo askwizia rya Ajorque amenye asanzwe akinira equipe ya Stade Brestois cyangwa Brest afise assist 8 azinganya n'uwitwa Thomasson wa equipe ya Racing Club de Lens ndetse uwitwa Afonso Moreira Olympique Lyonnais abagwa mu ntege na assist zigera ku ndwi mu amaze gutanga imipira myinshi yavuye mu bitsindo. Uko niko bizava vyifashe ku bibuga bigiye bitandukanye